Eka nsubire ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo ryanyu rya Burundi News TV turi kwigenekerezo rya 2023 umwaka wa 2024 tukaba tugira ngo rero tubashitse ko amakuru akomeye cyane ayejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko President Evariste Ndayishimiye abanyagihugu rero bari mu ntureka yo kwikura ko intwaro ya Gahotoro irongowe n'umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo rero bikavugwa n'umwe mu ntwazangabo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD amenyesha yuko President Evariste Ndayishimiye ageramije igihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko rero imigwi y'inyeshamba ihejeje kwibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi aho biboneka yuko rero iyo migwi nanone iriko irahabwa indaro bikaboneka yuko rero iyo migwi ishobora na cane guca ihindukirana Evariste Ndayishimiye rero bigaca bikwegera u Burundi akarambara. Mbibutse yuko rero muri politiki ntavyo kwizera umuntu uwari we wese niko rero bishikirizwa n'iyo ntwazangabo mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD aho ibikorwa vyo kwiyamiriza President Evariste Ndayishimiye vyo bigira rero bitangure unyemere ndaze kugwa kaze inshuti munywanyi wacu mugabo rero ibintu birajeje gukomera cyane unyemere turi buze kubabwira amakuru avugwa ku mukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo mu nyuma z'uko rero ayejeje kubona yuko General Major Evariste Ndayishimiye ataco amaze nga mu gihugu c'u Burundi atari ugukwegera akarambaraye. Ubundi rero nkuko vyahora umukuru w'igihugu mbere yuko ashikiriza ijambo yabanzwe gutegurirwa na bamwe babijejwe, ariko President Evariste Ndayishimiye yashikirije amajambo anyuranye na yari yateguwe na bamwe mu bajejwe kumutegurira ivyo ashikiriza imbere. Biboneka yuko rero President Evariste Ndayishimiye amajambo yaheruka gushikiriza muri Republika Iharanira intwaro rusange ya Kongo ari yo nyene agiye kumukwegera gutembagazwa nga mu gihugu c'u Burundi, nubwo nyene yatanguye guhagarika abatari bakeye umwe akabatangura kumwica nanone nkuko amasoko yacu avyemeza. Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika muri iri joro ryatambutse niyo nyene yahatswe kugandagurwa ubwo igitero gikomeye cyane cagabwaga iwe. Bikavugwa yuko rero umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yabandanije ibikorwa bitandukanye hamwe na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Nyemera rero tubigaruke ko ninde yoba ashigikiye President Evariste Ndayishimiye aho umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Reverien Ndikuriyo gushikungu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru ate ubwo banyemera rero nsubire ndaguhe kaze kuri umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane makungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini kandagwe kaze inshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu hererenga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abatwumviriza muherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, namwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino mu ntara zitandukanye abari mu Cibitoke kuri ubu rero abatwumviriza muherereye za Muramvya abatwumviriza muherereye za Kirundo mwese muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye, namwe mwese muri mu mice itandukanye y'igihugu muhaye kaze mugabo ibiriko birashika nga mu gihugu c'u Burundi nakamaramaza unyemere rero nsubire ndagukengurukije cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyo ndagusaba muri munsi y'video abanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazujyana nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibiganda dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politiki umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera ijyanye no mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira mu nyuma z'uko President Evariste Ndayishimiye nk'uwanka urunuka igihugu kibanye c'u Rwanda mu nyuma z'uko rero ahamagarira abanyagihugu iho nyabwoko n'ibindi bitandukanye na cyane urwaruka rwo mu gihugu c'u Rwanda. Ibi bikorwa rero vya President Evariste Ndayishimiye u Rwanda kuri irigenekerezo rya 2022 niho nyene rwashimye kuva mu gacereri nanone ruvuga ku majambo akomeye cyane umukuru w'igihugu cacu Burundi President Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ubwo nanone yari imbere y'urwaruka rushika amajana 5. Evariste Ndayishimiye rero nanone aruhamagara na cyane ibikorwa biboneka yuko nanone ari urwanko no gucanishamwo abanyagihugu n'ubutegetsi bwawo. Dufatiye ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira unyemere tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido kandi dutange umuco. Hari amakuru rero mwaraye munyegejwe mu mugambo ukomeye cyane wo kugandagura umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Biboneka yuko rero cari igikorwa cari categuwe na nyene c'ubahiro President Evariste Ndayishimiye aho nyene umwe mu bahora nanone barungikwa n'umukuru w'igihugu ari we nyene yabonywe ku rugo kwa Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika imbere y'igitero gikomeye cyane aho nyene umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika gushika ubu ngubu atariko aravuga rumwe n'umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye
biboneka yuko rero umwanya ku mwanya aho bagiye kuba ikintu gikomeye cyane ubwo Evariste Ndayishimiye yoba ashaka kumugira nk'ivyo yagiriye General Alain Guillaume Bunyoni. Biboneka yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye buri umwe wese atamushigikiye kuri ubu ngubu rero ari bwahagarikwe umutima. Abarundi muri mu makungu mugabe kuri ubu ngubu rero ibintu birakomeye cyane, twenge nga mu gihugu c'u Burundi biriko birayangara. Munyembere rero abatari bake rero batanguye na cane kumvikana yuko nanone harongitswe imigwi iteye ubwoba na cane iriko irahagarika imitima ya bamwe badashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye abari nga mu gihugu c'u Burundi namwe nyene mugabe, kuko rero ibiriko biradushikira birateye ubwoba, kuko nanone iyi migwi irateye ubwoba mu nyuma z'uko rero harimo n'imbonera kure zahawe ijunja n'ijambo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikaze rero turaza kugaruka tubibashitsa ko gushika ubu rero ayandi makuru turi buze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido n'ibikorwa bijanye nuko batanguye kubona nanone ibikorwa bitandukanye. Abo rero ni bamwe mu bagumya banga babona yuko rero umugwinyeshamba FDLR wahejeje guhabwa indaro ngaha mu gihugu c'u Burundi, woma rero uba ugiye gutera na cane bimwe mu bibazo bitandukanye igihugu c'u Burundi. Abanyagihugu rero bari nanone muri za komine nk'amabayi kuri ubu rero bakaba bamenyesha yuko bagiramijwe n'ibiriko biraturika nk'uko amasoko yacu avyemeza. Abanyagihugu rero twagiranye ikiyago bemeza yuko nanone badashigikiye rero ibikorwa biteye ubwoba vya Perezida Evariste Ndayishimiye ari navyo nyene bica bikwega akarambaraye. Abanyagihugu rero bakaba rero bo bagiye kuja mu migumuka aho umwanya ku mwanya Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gutangura kwibiyamirizwa nga mu gihugu cose, ubwo boneka yuko rero impapuro nanone zitariko umukono n'ubundi ziriko zirabandanya zikwiragizwa irya nino mu bisagara bitandukanye. Izo mpapuro rero gushika ubu rero tukaba tucirondera ivyoba biziriko. Unyemere rero tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye mugabo ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Umunyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateur Reveriyano Ndikuriye nkuriko arafashanya n'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye, ariko nanone bikabonekamwo igipfungu cishi cyane abategetsi bakuru nga mu gihugu c'u Burundi buri umwe wese yoba ashaka gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye. Aho biboneka yuko rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika ashaka rero kuba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza na General Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi. Gushika ubu rero wewe akaba nanone ataruhande ariko arabonekamwo, ariko dufatiye ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira rero hari amatati ariko nanone yibonekeje mu gisoda c'u Burundi, aho biboneka yuko rero bamwe abatari bake rero badashigikiye intwaro y'agahuture ya Perezida Evariste Ndayishimiye, abo bamenyesha yuko rero hari abashaka kandi bashoboye. Evariste Ndayishimiye rero kuri ubu ngubu rero akaba ari mu bihe bibi cyane, aho nyene mu nyuma zo gushikiriza amajambo akomeye cyane biboneka yuko rero umwanya ku mwanya ashobora guhagarikwa umutima. Unyemere rero tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye. Yemera dutangurire rero kuri aya makuru avugwa ku Rwanda mu nyuma z'uko rero u Rwanda kuri ubu ngubu rero leta y'u Rwanda nanone yaraye yiyamirije ico yise amajambo aturira kandi atari kinyafrika yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye u Burundi, aho nyene kuri ubu ngubu rero yemereye abatari bakeje. Ni mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu rero anarongoye Uburundi kuri ubu ngubu rero yemeye kuzofasha abanyarwanda na cane urwaruka mwico igihugu kwikura ko indongozi zabo, avuga yuko rero zabagize abapfungwa mu karere. Evariste Ndayishimiye akatari gakeyi rero apfungira abantu ubusanga mu gihugu c'u Burundi, bikaboneka yuko rero abandi bariko baraborezwa igufa, uko Perezida Evariste Ndayishimiye rero yoba ashaka kubandanya yerekeza ibikorwa vyiwe mu bihugu bitandukanye. Mu itangazo leta y'u Rwanda yashize ahabona kuri uyu wa mbere uheze imenyesha ko rero ayo majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri uyu w'Imana uheze imbere rero y'urwaruka rw'abanyekongo rugera ku 500 harimo rero n'abatari bakeje. Ivyagirije rero nanone vyishi bidafise ishingiro kandi biturira bigamije gucanishamwo abanyarwanda, ndetse rero bikabera intambamyi mu bijanye n'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Dufatiye kuri aya makuru leta y'u Rwanda rero imenyesha rero kuba umuntu wari we wese kuri ubu ngubu agaragaza guca intege ko bimaze gukorwa rero, kandi agamagarira urwaruka guhirika ubutegetsi buhari. Biteye rero amakengana cane ko u Rwanda rugira ruti kuba umukuru w'igihugu kibanyi yakoze ivyo ni nanone na cane uko utigengesera gukabije kandi binahonyanga amasezerano agenga umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Mu kiganiro rero yagiranye n'urwaruka rw'abanyekongo kuri ubu ngubu rero kuri uyo w'Imana uheze mu gihugu nanone cyo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarifatiye mu gahanga igihugu c'u Rwanda ko rero nanone bufasha imihari ihungabanya umutekano mu karere. Perezida Evariste Ndayishimiye
Ndayishimiye yavuze ko kandi ko ari ngombwa rero kubandanya urugamba gushika aho abanyagihugu bo mu gihugu cy'u Rwanda nabo nyene batangura kotsa igituto abarongozi babo. Aho nanone yongeye ko rero agira ati ndibaza ko rero n'urwaruka rw'u Rwanda rero rutashobora kwemera kuba imfungwa mu karere. Evariste Ndayishimiye ayo majambo rero yamumaramaje muri ico gihugu cy'u Rwanda, aho nyene abanyarwanda twagiranye ikiyago kuri ubu rero nabagiye baraturungikira ubutumwa bukabije cyane, aho nyene bamenyesha yuko President Evariste Ndayishimiye atarakwiriye rero kuvuga ayo majambo nk'umukuru w'igihugu imbere rero y'idarapo rya Afrika y'ubuseruko, aho biboneka yuko President Evariste Ndayishimiye abandanyaho nyanga amasezerano n'ibindi bitandukanye. Evariste Ndayishimiye rero mu majambo akomeye cyane ashikiriza biboneka yuko rero ataba yatosowe n'abahinga bajejwe gutosora amajambo yama rero ashikiriza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Gushika ubu rero abategurira umukuru w'igihugu Nyenicobora General Major Evariste Ndayishimiye barakwiye rero kubandanya na cane cane amabanga yabo bajejwe kugira ngo umukuru w'igihugu areke kumaramarira imbere y'abanyagihugu n'akarere kose. Abiboneka yuko rero umukuru w'igihugu cacu Burundi ajeje kudutera isoni irya nino no kutwandagaza mu makungu rero, aho biboneka yuko rero bariko barafata Uburundi nk'igihugu na cane cane kidafise uburyo nanone bwo gushikiriza rero amajambo abereye kandi aha iteka abanyagihugu n'igihugu cy'u Burundi. Ivyo rero bibaye mu nyuma z'uko rero President Evariste Ndayishimiye muri ibi bihe bitoroshe kuri ubu rero n'abasirikari bahejeje kumwikurako mu nyuma z'uko rero biboneka yuko rero no kugira ngo igisirikari cinjirwemwo n'abandi basirikari biboneka yuko bigoranye cyane, aho nyene Burundi bwaciye burafata ingingo ikomeye cyane yo kurondera urwaruka bwo mu mugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD. Izo mbonera kuri rero akaba arizo nyene ziriko zirakogwa ibikorwa nk'ivya gisirikare. Gushika ubu rero mbere yuko rero tubashitsa ko ayandi makuru akomeye cyane twabateguriye, mbibutse yuko kuri ubu ngubu uri Bubanza udafise rero bitanu nta moto rero igushikana muri nanone ku mitakataka nkuko amasoko yacu avyemeza. Haraheze amasa ashika 2 gusa rero igitoro kitaboneka ku masitasiyo y'Ibubanza, imiduga be n'amapikipiki bitwara abantu n'ibintu vyakeneye rero bimwe biboneka ariko birabura. Evariste Ndayishimiye rero agasabwa na cane cane kuzana igitoro mu gihugu cy'u Burundi aho kuzana abagwanyi b'inyeshamba bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi. Ivyo rero bigashikirizwa na bamwe mu bunguruza na cane cane amapikipiki twariko turajyaga ngaha Ibubanza, uko nanone eka nibibonetse nanone itike yadugijwe ahahora rero hagendwa ku mafaranga ashika 3,000 y'u Burundi, rero ubu nta mafaranga ashika 5,000. Evariste Ndayishimiye rero yagirizwa kuja kurondera na cane cane ubutunzi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kabasabwa kuja kuronderayo igitoro kugira ngo rero abanyagihugu dutekane na cane cane ko kwiyunguruza bigoranye. Yamara umukuru w'igihugu wewe yama mu ngendo indege agendamwo ntirigera ibura igitoro canke mazutu. Umushoferi rero nkuko nanone w'ipikipiki ati kuva aho rero biciriye nanone amande kugira nanone ku bihumbi bishika 200 y'amafaranga y'u Burundi kuwutwaye abantu benshi. Ubu rero dutwara umuntu umwe ariko rero tumwaka amafaranga menshi. Abiyunguruza rero baja mu mazone atandukanye nibo barihishwa amatike y'umurengera. Aho iwanyu mu turere dutandukanye vyifashe gute mutuyagire kugira ngo tubone na cane cane bimwe mu vyiyumviro y'abanyagihugu bacu bakurikira rero Burundi News TV. Ni mu nyuma z'uko rero ayandi makuru akomeye cyane ajeje kudushikira aruko rero muri commune Kajyanza abakuru b'umutumba 3 baramaze guhagarikwa vy'imfata kibanza muri uku kwezi kwanze mu mwaka wa 2024. Ibirimo rero igipfungu cyinshi cyane mu vyo bagirizwa harimo ubuhumbu, imishwano mu miryango rero mu ntara zitandukanye nk'intara ya Ngozi, naho nyene abarongoye ayo mazone 4 nabo barahagaritswe banasubirizwa kuva rero muri Kigara mu mwaka wa 2023 gushika ubu. Umukuru rero umutumba rero wa Gacu muri zone Murima muri commune n'intara ya Kayanza yarahagaritswe rero vy'imfata kibanza yagirizwa ubumbu rero n'umukuru w'umutumba wa Ruvomo muri zone Murima nyene nawe nyene yarahagaritswe vy'imfata kibanza kubera rero ko yamana induru n'umukenyezi wiwe n'abandi. Mu nyuma z'uko rero abo babiri rero bakaba barahagaritswe ku wa 17/0 umwaka wa 2024. Ni mu nyuma z'uko rero niyo nizigiye mu stanteri wa commune Kajyanza uwundi rero yahagaritswe vy'imfata kibanza mu babanga yiwe rero kuri uyu wa 20/0 umwaka wa 2023 guheze. Ni mu nyuma z'uko rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi vyose vyamba vyibonekeza, ariko rero mu stanteri wa commune Kayanza amenyesha yuko rero indongozi nanone zigenza nabi canke zidatunganiriza abene igihugu rero atazozihanganira
ni mu nyuma z'uko rero mu ntara ya Ngozi naho nyene abayobozi ba zone Gatsinda na Mwumba muri komine rero Mwumba hamwe rero na zone Ngoma nanone muri komine Gashikanwa n'urongoye zone Musasa muri komine Kiremba nibo rero bakombowe mu kwezi nanone kumwe rero bivuye ku guhagarika canke ugucuruza rwo rero n'ikinywabi nanone akaba nanone bakaba rero baramaze gusubirizwa n'abandi. Desire Minani buramatari w'intara ya Ngozi akaba rero asaba nanone kandi akagabisha abakora urudandazwa rutemewe n'amategeko bakaba rero nanone kuba nanone abarongozi na canke abenegihugu bo kwigenza ukutariko. Ni mu nyuma z'uko rero ibiriko birabanga mu gihugu cy'u Burundi ari akamaramaza. Nyemera rero twigarukira kuri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira uko twibabwiye mu fiyofunyo ibiriko birashikira nga mu gihugu cy'u Burundi n'ibintu biteye ubwoba. Nyemera tubigaruke ko mu buryo bw'idonido aho President Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya rero igisirikari gishobora gutangaza kudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu aho biboneka yuko rero ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu umutekano wongerejwe n'abasirikare nanone babizigirwa kuri President Evariste Ndayishimiye umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye ndayubaha asaba abarundi bose gutangura amasengesho kuko umwanya ku mwanya ibiriko birashikari ibintu biteye ubwoba. Denise w'icumi inkuru nziza mama buntu nga mu gihugu cy'u Burundi nk'umuhinga mu vyerekeranye na politiki kandi akunzwe cyane pastori kuri ubu rero biboneka yuko nawe nyene atanezerewe n'amajambo akomeye cyane acanishamwo abenegihugu yashikirizwa na President Evariste Ndayishimiye aho biboneka yuko rero ibiriko biragirwa n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ari ibikorwa bitandukanye. Evariste Ndayishimiye rero ategerezwa gutanga imihoho ku neza y'abanyagihugu ivyo rero akabisabwa n'igisirikare n'abandi bamwe mu barwizatunga bahuye n'uruhombo ruteye ubwoba ku mvo zitandukanye za President Evariste Ndayishimiye mu guhindura amahera ibipapuro n'ibindi bikorwa bitandukanye bya nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mugabo nko kugara urubibe hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda aho vyaciye rero biragirizwa President Evariste Ndayishimiye babona yuko rero bakwiye kwikura ko intwaro y'agahotoro. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira mu buryo bw'idonido aho nyene abatari bakibahishije kwiyamiriza iduzwa na cane ry'ibiciro mu nyuma z'uko yamara President Evariste Ndayishimiye yama yiyunguruza mu miduga iteye ubwoba kandi ihenze cyane iboneka yuko rero ari we nyene anyonorora itunga ry'igihugu. Ivyo rero bigashikirizwa n'abatari bakenga mu gihugu cy'u Burundi aho babona yuko rero intwaro ya President Evariste Ndayishimiye ibageramije. Mugabo rero tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye kandi tuze gutanga umuco kuri ibi n'ibindi biriko birakwiragizwa nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu nyuma z'uko intwaro mbi itarama uko bishikirizwa n'abagumya banga batangaza yuko rero bagiramijwe n'intwaro ya President Evariste Ndayishimiye. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazira ndakugarika nawe nyene amagara yiwe ameze nabi mu nyuma z'igitero kadundura cagabwe mu rugo iwiwe mu nyuma z'uko rero ico gitero bivugwa yuko rero habonetsemwo umwe mu ntwazangabo bivugwa yuko rero General Ildefonse Habarurema yahora arungikwa n'umukuru w'igihugu guhagarika abantu mu bisata bitandukanye biboneka yuko rero yarari muri ico gitero cagabwe ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ntimuje kure rero nizere ko umirewe neza nayo Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo munyabanga mukuru umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD kwiyumvira rero no kuguma mu gace rivyanse aho nyene yaciye agira ico ashikiriza ku mukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaheruka rero guhamagarira abatari bake mu rwaruka ihonya bwoko nga mu gihugu cy'u Burundi n'ibindi bitandukanye. Rero biboneka yuko President Evariste Ndayishimiye rero ariko rero arabandanya gucanishamwo abanyagihugu bo mu bihugu vyompi yoba igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Kandi rero Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo mu minsi yaheze mu gutangura umwaka wa 2024 yarashikirije rero yuko rero imigambwe yo mu mugambwe wo mu gihugu cy'u Rwanda FPR n'umugambwe uri kutegetsi nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi CNDD-FDD gushira ibiganiro imbere aho gutanguza ibikorwa bitandukanye vy'intambara. Mugabo ibiriko birabanga mu gihugu cy'u Burundi birateye ubwoba. Nyemere rero tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido aho umukuru w'igisirikare wewe ahejeje kuba arakajwe n'amajambo akomeye cyane ya President Evariste Ndayishimiye. Ikudeta rero ikabiriko iramota nubwo bitoroshe kuyitangaza imbere y'abanyagihugu ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Ntimuje kure rero turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cyane na cyane yuko ibigwanisho kadundura vyahejeje kurundwa iruhande rw'umupaka hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda biboneka yuko mwishamba cimeza ry'ikibira hoho ibintu bejeje kuyangara. Mugabo rero ntimuje kure nizere ko mumerewe neza aho muherereye hose. Ntimuje kure ibigano vyacu nakagaruka umenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza. Iyi ni Burundi News TV.